Indumange irimwo amahoro iruta ibinoboye vyuzuye inzu birimwo imitongano. Ngomba kwijambo ry'umutwe tuvugana ko muri no murongo cyangwa se mano majambo ryo bijambo rivuga ngo amahoro aruta amaronko. Imana yacu nihimbazwe. Ariko mugabo amahoro naho numengo abantu nibayaharanira cyane gose baza kwibuka agaciro k'amahoro iyo babonye ahungabanye, baza kwibuka agaciro k'umutekano iyo uhungabanye. Ariko burya ubiravye neza naho amahera afise agaciro, naho amahera tuyirukira, naho amahera tuyashaka, ariko amahoro bene data burya asumba amahera. Amahoro arasumba amahera. Kubaho udafise amahoro n'ubuzima bubishe. Kubaho udafise amahoro ni nko kuba muri gihenomu. Kubaho udafise amahoro ni nko kuba novuga ngo sindiko novuga ngo ni nko kuba mu gasho. Kubaho udafise amahoro ni ukubaho mwirinde. Kubaho udafise amahoro numva ari ukubaho mu magorwa. Kubaho udafise amahoro numva ubaye umukene wa mbere abaho muri ino si. Kubaho udafise amahoro numva ubayeho mu magorwa. Kubaho udafise amahoro numva uburi umutindi yafutanye. Kubaho udafise amahoro yabija hose ndakeka ko ata muntu numwe bigwa neza. Ndimvira ko ata muntu numwe yumva yuko ataco bitwaye nubwo adafise amahoro. Imana yacu nihimbazwe. Iri jambo rero ry'umutwe rivuga ngo amahoro aruta amaronko. Amahoro aruta bya bindi byose abantu twirukira. Amahoro aruta bya bintu byose abantu duharanira. Amahoro aruta bya bindi umuntu wese azinduka yiruka afata bisi, afata imoto, afata ikinga agana ngo ngiye guteka imitwe. Indumange irimwo amahoro. Indumange no kuvuga nka twebwe ababo ni ubugari umuntu ariye bwonyene butagira akaboga, butagira akanyama, butagira nirengarenga, butagira n'ibiharage, butagira abanashaka n'umufa canke isupu canke isosi. Ubwo bugari umuntu ariye butagira imboga, butagira irengarenga, butagira umukeke, butagira akanyama, butagira iki twebwe ababo ubugari bwonyene bukumbagara gutyo uburiye tukozwe umuntu yarumanze. Imana yacu nihimbazwe. Ubugari butagira imboga. Hari n'abandi kumbure yamenyereye kurya inyama, yamenyereye kurya umukeke mubisi, yamenyereye kurya umukaka indagara mbisi, yamenyereye kurya isosi imeze neza. Niyo umuhaye ubugari ukabumara n'uduharaga canke n'imboga bagazya irengarenga canke umusoma canke abandi bango amakubi canke yanandi mazina kumura atandukanye imboga boga. Iyo umuhaye ibyo kuko yamenyereza indi mboga zimeze neza kugira ngo jewe aho narumanza ntacu umpaye. Kubera iki ibyo yita imboga wewe si zigarengarenga, si zigenyabutongo. Imana yacu nihimbazwe. Uyu mwanditsi w'imigani rero avuze ngo iyo ndumange ubwo bugari butagira imboga, butagira n'agasuku, butagira n'ikintu na kimwe bw'inkumbagare. Umuntu iyo buriye burimwo amahoro. Iyo umuntu ariye ubwo bugari akaburya burimwo amahoro, butarimo imitongano, akaburya afise amahoro mu mutima. Uyo muntu ariye ubwo bugari butarimo imitongano, naho ari indumange, naho yaburumanze, ariko mugabo ko harimwo amahoro ubwo bugari ariye. Ubwo bugari bita indumange butagira imboga burasumba cane, buraruta kure cane, burahimbaye cane, buranezera nyenebwo cane, buratuma nyenebwo yumva ko bumuguye neza kuruta wa wundi, kuruta wa mukire ariye ibinoboye, imisose, ariye inyama, ariye amaspageti, ariye kumbura ifiriti, ariye kumbura sinzi ibirimo sosi, tomate n'ibirungo na za sinzi Imana inovuga biga Mana yanje nta n'ibirungo byishinze. Uyu muntu ariye indumange mugabo irimwo amahoro. Naho indumange itaryoshe bisanzwe bizwi yuko ubugari burumanzwe kumubo canke ku muntu akunda ubugari aho hantu ataburya yumva aryohewe. Ariko mugabo
buryoshe nubwo buryo yumva umengo ntibumanuka neza uramufata mu mihogo kubera yuko harimwo amahoro. Yemwe bene data, uyu muntu ariye ubugari bw'indumange burimwo amahoro aragubwa neza, buramutemba neza kuruta wa wundi ariye ibinoye, ariye ibiri mu masorore ko muri 6 adasa, ubwoko bwinshi na za deseri biribye ivyamwa n'ibikenye ibintu nabo muca bibona nyine kumbure abafise ayo mahirwe yo kuba kuri ubwo buzima. Uyu muntu arasumburiya muntu w'umukire ariye ibinoboye, ariko nabiriye akaba biriye bivuye mu mitongano. Kubwiyo mpamvu rero amahoro afise uburemere gusumba bya bindi umuntu arondera bindi mu buzima bwa misi yose. Amahoro asumba amafaranga, amahoro asumba ibyo abantu baharanira kurondera mu buzima bwa misi yose. Turabaramukije cyane bakunzi bene data, musanze mukurikirana bino biganiro bisanzwe bitambutsa kuri nombonesha kure yitwa Ntamvuridahita. Amahoro y'Imana niyo tubifurije ngo dushishikare kubana namwe mwese. Turabahaye kandi ikaze muri kino kiganiro umutsima w'ubugingo cy'uno munsi, aho mutaramaye na jewe mwene so Janvier Imana irambona batazi ya Ntamvuridahita nsanzwe ndabategura bino biganiro. Turabahaye ikaze rero mu kiganiro umutsima w'ubugingo cy'uno munsi, migwe musanzwe mubikurikirana uko bukeye ko bwije. Turafise abantu batari bake bahora batwandika batubwira ko byabafashije, byabahezagiye, badusaba impanuro. None rero namwe muri ko murakurikirana kino kiganiro cy'uno munsi turabahaye ikaze, umwe wese ahaherereye. Kumbura hashobora kuba ari mwijoro aya masaha yo kurakurikirana kino kiganiro, hashobora kuba ari ku murango, sinzi bivanye n'ahantu herereye. Turabahaye ikaze rero muri rusange mwese, umwe wese bivanye n'isaha ariko arakurikirana kino kiganiro. Aho dufite ijambo ry'Imana tugomba gusangira namwe ribonekana mu gitabo c'imigani igice c'17 ku murongo w'10 na ku murongo wa mbere nakora. Ariko tutarasanga ayo majambo, reka tubanze twiragize Imana, tubanze dusenga Imana tuyisabe ngo ibane nacu muri kino kiganiro, imanuke iganirize imitima yacu biciye muri ano majambo tugomba gusangira abonekana mu gitabo c'imigani igice c'17 umurongo umwe wa mbere wonyine. Dusenga Imana, twiragize Imana. Uhoraho nyina amahoro, turagushimiye cyane, turagukenguruke ko utwemereye gusubira kuronka aya mahirwe meza yo kuganira ijambo ryawe n'abantu bakunzi ba bino biganiro basanzwe babikurikirana uko bukeye ko bwije iyo byateguwe bigatambutswa kuri no mbonesha kure. Turaguhaye ikaze rero ngo ubane natwe, uganirize imitima yacu, tubwire ibikenewe n'ibibereye, kandi turakwinginze ngo amajambo agira ibyo yubaka bizima, agire n'ibyo asambagura bitari bikwiye kuba mu mitima y'abariko barakurikirana bino biganiro. Murakoze kuri Imana, turakwiteze muri byinshi ugiye kuvugana natwe mu izina ryawe gera Kristo Yesu tubisabye, amen. Nuko rero dusome ya majambo abonekana mu murongo wa mbere w'igice c'17 muri kino gitabo c'imigani. Imigani ni igitabo citirirwa muri rusangi umwami Salomo, naho ibonekana yuko iyi migani yose iri muri kino gitabo atari we yayanditse. Hari imigani yitirirwa Salomo, hari n'imigani yagiye yandikwa n'abandi, ariko mugabo muri rusangi basanga imigani myinshi iri muri kino gitabo yanditswe n'uyu mwami Salomo, umuhungu wa Dawidi. Dusome rero twumva aya majambo ingene avuga ngo indumange irimwo amahoro iruta ibinoboye byuzuye inzu birimwo imitongano. Imana yacu nihimbaze. Dusubiremwo, indumange irimwo amahoro iruta ibinoboye byuzuye inzu birimwo imitongano. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba bino biganiro bisanzwe bitambutsa kuri nombonesha kure yitwa Ntamvuridahita TV. Nano majambo dusomye n'umurongo atari muremure, ariko mugabo n'umurongo uwusambuye cyangwa se uwinjiyemo cyane, uvuga amajambo adasanzwe, amajambo akomeye, amajambo ahambaye. Uyu murongo rero ngomba ko tuwukura mu insanganyamatsiko cyangwa ijambo ry'umutwe tuvuge gutyo hoya, ngomba ko ijambo ry'umutwe tuvuga nako muri uno murongo cyangwa se muri ano majambo ryoba ijambo rivuga ngo amahoro aruta amaronko. Imana yacu nihimbazwe. Amahoro aruta amaronko. Imana yacu nihimbazwe. Amahoro mfise ibyizigiro bizima yuko umuntu wese
aciye ubwenge akuze atari umwana kumbura ngira ngo ataraca ubwenge abana bo mu za maternelle za gardienne hariya mbere binashobotse ngira ngo kumbura nabo muri primaire bivanye n'ijya myaka yo hasi mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu kumbura ngira ngo birashoboka yuko bataba baramenya insiguro yagutse cyane igera kuri iri jambo ryitwa amahoro. Ariko mugabo ndizera yuko ku bantu bose bakuze bisumbuye mu myaka bavuze amahoro umuntu aca yumva icyo bigomba gusigura. Kandi amahoro umuntu ashobora kuba definisa mu mvugo nyinshi, ariko mugabo imvugo yose umuntu yokoresha mu kuvuga ngo amahoro, jewe bavuze amahoro numva kino imvugo yose umuntu yokoresha, insiguro yose umuntu yobiha igaruka muri iri jambo ryo kwerekana yuko amahoro ahari amahoro ari ahantu umuntu aba yumva yuko atuje, amerewe neza, aguwe neza, atakintu kiriko kiramuvuruga, atakintu kiriko kiramuhungabaniriza umutekano, atakintu yumva kiriko kiragirane kiramubuza gutekana no kugubwa neza. Biza muri iyi mvugo cyangwa se biza muri iyi nsiguro. Aho ni mu gihe tuvuze ngo amahoro, nka twebwe twarutse twakoze mu bihe by'intambara, uvuze ngo amahoro, jewe nca numva yuko ahari amahoro ni ahantu atankoho ziri, ni ahantu atamabombe yumvikana, ahantu atamugobore zumvikana, ahantu atankoho zumvikana, ahantu atamihari-gwana, ahantu abantu batuje, ahantu hatagira kumbure injyane z'amacakubiri y'amoko yabaye muri bino bihugu byo muri kano karere ka Afrika yo mu buseruko. Nibaza yuko kumbure abatari bake duhuriyeko. Jewe rero nka jewe umuntu avuze amahoro numva hanini ico, ariko mugabo uwundi nawe yokumva ko uvuze amahoro kuri we ahari amahoro ari ahantu aba yumva yuko atakibazo financier afise, atakibazo kijanye n'amafaranga afise. Iyo afise ibibazo by'ubukene, iyo afise amadeni, iyo aheranye, uyo muntu abura amahoro. Ugasanga wewe umutekano muke, kuko mu bisanzwe ahatari amahoro haba hari umutekano muke. Kuvuga umutekano muke n'amahoro ntibishobora kubera ahantu icyarimwe. Hari amahoro haba hatekanye, nta mutekano muke uba uhari. Habuze amahoro haba hari umutekano muke. Imana yacu nihimbazwe. Rero hari uwundi yokubwira yuko yumva yuko abuze amahoro iyo aheranye, iyo yabuze amahera yo kuriha inzu, iyo yabuze amahera yo kugura ibyo afungura, yumva yuko ataye ubwoko nuko abandi bavuga, yumva yuko ataye umutwe, akumva yuko ari ibyo bintu bimubujije amahoro. Uwundi nawe ugasanga kumbure abura amahoro kubwo kumbure ngira ngo abana bakoze amakosa muhira, ibyo yabatumye batabikoze, ico gihe gaca yumva abuze amahoro. Uwundi ugasanga abura amahoro bivanye kumbure n'ikindi kintu kanaka, bivanye n'ikintu kanaka mu buzima umuntu abayemo camuhungabanije, ni ukuvuga camutera umutekano muke, kitagenze nk'uko ashaka, bivanye n'ubuzima umuntu arimo. Kw'ishuri umunyeshure ariko arakora ikibazo examen, akaba yabuze inyishu yaharura, akaguma abona atabitora, muri ico gihe arumva ko abuze amahoro, arumva ko adatekanye, arumva yuko ataguwe neza. Imana yacu nihimbazwe. None rero n'iryo jambo ngomba ko tuvuganako, mugabo dukwiye mw'iri jambo rivuga ngo amahoro aruta amaronko. Abandi nabo mbere bavuga ngo amahoro aruta amahonda. Imana yacu nihimbazwe. Je nani murakunda kuvuga mbere ngo amahoro iwanje aruta amahera ya sinashimwe. Amahera araryoshe, amahera nta muntu atayarondera, amahera nta muntu atayipfuza, amahera mbere atera ibibazo byinshi, abantu no kwicana baricana kubw'amahera. Amahera kubw'amahera umuntu arabesha, amahera kubw'amahera umuntu kugira ngo yaronke ariba, arakora ibyaha, abasambana bagasambana, abakora ubumaraya bagakora ubumaraya, abicana bakicana, abarara kwijoro biba bakarara kwijoro biba, abakora ubuzi bagacumukura barondera amahera. Ariko mugabo amahoro naho numengo abantu ntibayaharanira cyane rwose, baza kwibuka agaciro k'amahoro iyo babonye ahungabanye, baza kwibuka agaciro k'umutekano iyo uhungabanye. Ariko burya ubiravye neza, naho amahera afise agaciro, naho amahera tuyirukira, naho amahera tuyashaka, ariko amahoro bene data
burya asumba amahera. Amahoro arasumba amahera, kuko ushobora kuronka amahera ukabura aho ugurira amahoro, ariko ufite amahoro ukabura amahera birashoboka yuko ujya mugasinzira wabuze amahera ariko ukaba wifitiye amahoro. Amahoro rero ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umwana w'umuntu. Kubaho udafite amahoro ni ubuzima bubishe. Kubaho udafite amahoro ni nko kuba muri gihenomu. Kubaho udafite amahoro ni nko kuba ni nko kuba mu gasho. Kubaho udafite amahoro ni ukubaho mwirinde. Kubaho udafite amahoro numva ari ukubaho mu magorwa. Kubaho udafite amahoro numva ubaye umukene wa mbere abaho muri ino si. Kubaho udafite amahoro numva ubayeho mu magorwa. Kubaho udafite amahoro numva ubura umutindi yafutanye. Kubaho udafite amahoro yabijya hose, ndakeka ko ata muntu n'umwe bigwa neza, ndimbira ko ata muntu n'umwe yumva yuko ataco bitwaye nubwo adafite amahoro. Imana yacu nihimbazwe. Iri jambo rero kandi aronderamo rivuga ngo amahoro aruta amaronko. Amaronko, tuvuze amaronko ni ukuvuga ibyo umuntu aronka, ibyo umuntu aharanira, ibyo umuntu yirukira, ibyo umuntu yirirwa ararondera ashaka gushikako. Ni ukuvuga ngo nk'amafaranga n'amaronko. Umuntu ashobora kuba kumbure yirirwa ariruka arondera ubuzima girane, ayo n'amaronko. Bijya ibintu umuntu aronka, imishahara, ibyo umuntu ahembwa, icyo umuntu akora kugira ngo kumbure aronke ubuzima, aronke ingene yobaho neza, inyungu, zijya nyungu umuntu akora arondera mu buzima bwa misi yose, bijya byose tubishira mu mugwi w'amaronko. Imana yacu nihimbazwe. Iri jambo rero ry'umutwe rivuga ngo amahoro aruta amaronko. Amahoro aruta bya bindi byose abantu twirukira. Amahoro aruta bya bintu byose abantu duharanira. Amahoro aruta bya bindi umuntu wese azinduka yiruka afata bisi, afata moto, afata ikinga, agana ngo ngiye guteka imitwe, ngiye kurondera ubuzima, ngiye gucumukura. Bijya byose nagomba b'amadolare, nagomba b'amahera y'agaciro kumbure sinzi ngene novuga amayero, nagomba bakumbura amapaundi, ni bigombe bibe kumbura ibindi bintu by'agaciro kumbura umuntu aronka. Ariko mugabo adafise amahoro bijya bintu byose n'ubusa. Amahoro rero ariko ndavuga aruta biriya byose dukora turondera mu buzima bwacu bwa misi yose. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, none rero nuko uyu mwanditsi w'iyi migani tubonye umugani we yavuze ngo indumange irimwo amahoro iruta ibinoboye byuzuye birimo imitongano. Imana yacu nishimwe. Imitongano ni nuvuga ngo ni imishwano mu yandi majambo, ni hajya ahantu kumva ushobora gusanga ari ibintu abantu batumvikana ko badahuza, batavuga ko rumwe, hanyuma ugaca usanga barabwirana amajambo mabi, baratukana, hanavuga ngo nugusibana, bagasibana, bakabwirana nabi, bagashwana, ibintu nyene nk'ivyo. Ni ukuvuga rero ibyo nivyo twita imitongano. Imitongano ni ugutongana, ni ugushwana, ni ukubwirana nabi, ni ugutukana, ni ukugwana, ni ugushwana. Ibyo byose ni imitongano, ni imishwano. Uyu mwanditsi rero w'imigani tubonye avuze ngo indumange irimwo amahoro. Indumange no kuvuga nka twebwe ababo ni ubugari umuntu ariye bwonyene butagira akaboga, butagira akanyama, butagira n'irengarenga, butagira n'ibiharage, butagira abanashaka n'umufa canke isupu canke isosi. Ubwo bugari umuntu ariye butagira imboga, butagira irengarenga, butagira umukeke, butagira akanyama, butagira iki twebwe ababo, ubugari bwonyene bukumbagara gutyo uburiye tukozwe umuntu yaburumanze. Imana yacu nihimbazwe. Ubugari butagira imboga. Hari n'abandi kumbure yamenyereye kurya inyama, yamenyereye kurya umukeke mubisi, yamenyereye kurya umukaka, indagara mbisi, yamenyereye kurya isosi imeze neza. Niyo umuhaye ubugari ukabumara n'uduharaga canke n'imboga bagazya irengarenga canke umusoma canke abandi bango amakubi canke nandi mazina kumura atandukanye imboga boga, iyo umuhaye ibyo kuko yamenyereza indi mboga zimeze neza kugira ngo jewe aho narumanza ntaco umpaye,
kubera iki ibyo yita imboga wewe si ziryarengarenga si ziryanyabutongo. Imana yacu nihimbazwe. Indumange rero ni ubugari umuntu aba ariye butagira imboga na zimwe, no kuvuga uko nyene n'ubu wofata ubugari ukabega hanyuma ugaca ufungura uko nyene ukaburya uko nyene. Kandi iyo udafise imboga urafata mu muhogo buranigana buragoye niburyoha bene data niburyoha. Ntabwo bakumbura n'ubwingano cyangwa se bw'ibigori umuntu ashobora kuba yohekenya uretse ko kumbura twebwe ababoto tudahekenya inuze y'ubugari. Ariko iyo bija hose ubwo ari bwo bwose bw'intumbati bw'ikivundu bw'ibigori bw'ingano bw'uburo n'ibindi byose butagira imboga ubwo bugari n'indumange. Uyu mwanditsi w'imigani rero avuze ngo iyo ndumange ubwo bugari butagira imboga butagira n'agasuku butagira n'ikintu na kimwe bw'inkumbagare umuntu iyo buriye burimwo amahoro. Iyo umuntu ariye ubwo bugari akaburya burimwo amahoro butarimo imitongano akaburya afise amahoro mu mutima, uyo muntu ariye ubwo bugari butarimo imitongano naho ari indumange naho yaburumanze ariko mugabo ko harimwo amahoro ubwo bugari ariye. Ubwo bugari bita indumange butagira imboga burasumba cane buraruta kure cane burahimbaye cane buranezera nyenebwo cane buratuma nyenebwo yumva ko bumuguye neza kuruta wa wundi kuruta wa mukire ariye ibinoboye imisose ariye inyama ariye amaspageti ariye kumbura ifiriti ariye kumbura sinzi ibirimo sauce tomate n'ibirungo na za sinzi Imana inovuga biga Mana yanje nta n'ibirungo byinshi. Uyu muntu ariye indumange mugabo irimwo amahoro naho indumange itaryoshe. Bisanzwe bizwi yuko ubugari burumanzwe ku mubo canke ku muntu akunda ubugari aho hantu ataburya yumva aryohewe, ariko mugabo nubwo uburya yumva umengo ntiburyoshe nubwo aburya yumva umengo ntibumanuka neza uramufata mu mihogo kubera yuko harimwo amahoro. Yemwe bene data, uyu muntu ariye ubugari bw'indumange burimwo amahoro aragubwa neza buramutemba neza kuruta wa wundi ariye ibinoye ariye ibiri mu masorore ko muri 6 adasa ubwoko bwinshi na za deseri ibiriri ivyamwa n'ibikenye ibintu nabo mucapo bibona nyine kumbure abafise ayo mahirwe yo kuba kuri ubwo buzima. Uyu muntu arasumburiye muntu w'umukire ariye ibinoboye ariko n'abiriye akaba biriye bivuye mu mitongano ariye ibiryoshe. Wewe ntarumanze ariye imisose ariye za nyamacoma kumbure n'akabenzi mwino misi karavugwa ariye kumbura ibintu biryoshe araronse n'agafana ashozako kumbura ashozako n'akavinyu kumbura afise n'ivyamwa ngaha amabungo n'amatunda n'imiwe n'iki aza gushozako urumva afise ubwoko bw'ibifungurwa byose yipfuza. Ariko uyu muntu nariye ibyo bintu byiza byose bisayangana bikorwa n'amashugwe abonekana n'amashugwe ku meza kuko abiriye birimo imitongano kuko abiriye bitarimwo amahoro. Uyu muntu ararutwa cyane na wa mugogwa ararutwa cyane na wa mukene wa mutindi nyarucari ataronse bya bindi byiza ariko yironkeye dukeya yironkeye kagatsima konyene akabura n'imboga kumbure yafata kunyakorogera mu mazi hanyuma arasenda Imana ashima Imana gushimiye kwiba ari byo wabonye bikwiye none rero bihumana urubyezi bitunganye byavuye mu isi humanye hanyuma nanje bintembe neza. Uyu muntu abiriye naho indumange arasumba wa wundi kuko wa wundi nawe yariye biriya nta mahoro afise
nagiye mbona abantu batari bake usanga bafise ibintu, bafise amatungo, bafise imiduga, bafise ibirara hanze n'ibirara mu nzu, mugabo kubera yuko babirira ku mutima mubi, kubera yuko atamahoro bafise bano bantu, ugasanga uyo muntu naho yorya ntabyibuha, mbere bamwita ngo ni nizo mbaga, ntiyigera abonekana nk'umuntu asesutse afise ibyo afungura byiza by'ubwoko butandukanye. Iyo bishitse akaronka amahoro, iyo bishitse akagubwa neza, iyo bishitse akabaho ata mitongano ihari mu buzima bwiwe n'ababanyi cyangwa se nabo bakorana ku kazi, ugasanga uyo muntu arabyibuha. Mugabo iyo bishitse akaba afise ibintu bimubujije amahoro, naho afise amahonda, naho afise amaronko menshi, naho afise ivyarya, naho afise itunga rirara hanze no mu nzu, kubera ko muri ino minsi ata mahoro afise, aronda, akagwaragurika, akagira amagara mabi, mbere akaboneka naserutse gusumba wa mukene abayeho adafise bya bindi ariko yifitiye amahoro n'ayandi umange. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. None rero n'iri jambo numva narifise mu mutima nagomba kuvugana nawe we mukunzi wa bino biganiro bisanzwe bitambutse kuri no mbonesha ko yitwa Ntamvuridahita TV. Amahoro aruta amaronko. Imana yacu nihimbazwe. Turi mu bihe ubuzima bugoye cyangwa no kuvuga ngo ubuzima buzimbye, turi mu bihe kumbura amahera agenda atagaciro, turi mu bihe usanga kumbe n'uburimyi atimbura kuko imvura itaguye neza cyane yaguye ari imvura ndenzarugero igacihitana imirima, kumbura uruzuba rwaratse mugabo rwatse cyane, imirima yarumye, ibintu byarumye. Turi mu bihe ubuzima bugoye, kumbure n'ubuzi bugoye gushika ko wanashaka umuntu akiga amashure akabura akazi, kandi twabona aho hambere hahise ko umuntu yize agaheza segondere yaba afise amahirwe yo kuronka kumbure akazi, cyane yize kaminuza agaheza kaminuza, ho mbere wamengo nayo cyagenda akicarira muhira bazoza kumurondera kubera yuko bazi ngo kwanaka hari umuntu yize kaminuza. Imana yacu nidutabara. Turi mu bihe rero hari ibintu byinshi bibuza amahoro, turi mu bihe hari ibintu byinshi bihungabanya umutekano wo mu mutima, turi mu bihe hari ibintu byinshi, hari impamvu nyinshi zituma umuntu abaho adafise amahoro. Turi mu bihe habayeho ibintu byinshi bituma abantu bahahamuka, bituma amagara yo mu mutwe asinzikara. Turi mu bihe bituma abantu kumbure barushirizaho guhura n'ingorane zituma bumva badafise amahoro. Iri jambo rero ryatubwiye ngo indumange irimwo amahoro, n'ahari indumange n'ahatamboga zihari impande yayo, ariko iyo ndumange iraruta ibinoboye byinshi umutunzi kumbura ashobora kuronka. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi bakino kiganiro umutima w'ubugingo. Kubw'iyo mpamvu rero amahoro afise uburemere gusumba bya bindi umuntu arondera bindi mu buzima bwa misi yose. Amahoro asumba amafaranga, amahoro asumba ibyo abantu baharanira kurondera mu buzima bwa misi yose. Amahoro kuba utayafise nukugogwa, nugucumukura, nukubaho nabi. Amahoro aruta amaronko, amahoro aruta bya bindi nanjye mpora ndondera kumbe kugira ngo mbeho neza. Birashoboka yuko umuntu arondera ubuzima akiruka akabona ubuzima bwase, ariko yagira gutya agaca yumva ngo naka arafise ingene aho abigenza kugira ngo ibintu byiwe bicemwo, ugasanga kumbura uwo naka bamubwiye n'umugenzi wiwe nawe nyine yigeze kuba afise ubuzima bubayabaye, ariko mugabo mu mwanya mutoya itunga rica riramwitaba, ibintu bica bigenda neza, abona afise ibintu, asigaye afise imiduga, asigaye afise amamangazini, asigaye afise kumureza rukwegana, ariko mugabo ugasanga ujya muntu nyenevyo ntibazi iyo yabikuye, ntibazi inzira yabirosemwo, ntibazi ko kumbure yabirose abanje kwica nyenevyo, ntibazi ko yabirose abanje gutanga
ikimazi c'amaraso ikuzimu ntibazi yuko yabirose abandi kuja muri ya migwi canke se ya miryango yindi twumva ngo ni y'abasataniste ntibazi uburyo yabirosemo abatabizi rero bakabona ngo yo ariko nakarahiriwe icomba nkamera nka naka icomba nanjye nkaronka ubuzima nk'ubwo nakafise imiduga ingahe naka abana biwe bigiye Harvard muri Amerika naka imiryango yiwe irakize naka asigaye afise urupangu rurimo etaje naka asigaye afise umuduga ntiworaba ugezweho naka ugiye muhiriwe ese usanga ari biyo gusa icomba nkaronka ubuzima nk'ubwa naka nakabayeho neza naka kintu kimubuzije amahoro naka yifitiye amahoro nakabaye neza ariko mugabo ugasanga ntibazi nawe ko burya nubwo afise ibintu kugira ibintu ntibisigura kugira amahoro kugira amahonda ntibisigura kugira amahoro kugira amahera ntibisigura kugira amahoro kuronka amaronko ntibisigura kuronka amahoro Imana yacu idutabara ugasanga rero mwibanga ryiwe uriya muntu asanzwe azi neza yuko ibyo bintu ntabifise ariko imigenderanire yiwe hagati n'Imana atayihari asanzwe azi neza yuko yabirose mu nzira zitari nziza n'abantu babona bifise wewe arazi ko atabirose mu nzira z'amahoro ugasanga abayeho naho afise amahera naho afise itunga naho abayeho neza naho abona umengo niwe muhirwe wa mbere ku isi yose ariko wewe akaba abayeho afise ijwi ryo mu mutima riguma ricumita akaba afise novuga ngo inkota imusogota ijoro n'umurango ivuga ngo naho wicaye mu ntebe nziza ariko wazirose ubanje kunyaga imfubyi n'abapfakazi naho ufise ubuzima bwiza iryo cumu ni kuvuga riguma ricumita rimwagiriza naho ufise imodoka nziza naho ufise hama naho ufise vewiti yewe naho ufise inzu nziza ariko wibuke iyo wabikuye sha wibuke ko wabirose ubanje kuja ikuzimu wibuke ko wabirose ubanje kurenganya wibuke ko wabirose ubanje kwica naka wibuke ko wabirose ubanje kuba umupfunga kiwani wibuke ko wabirose uvyivye abantu wibuke ko wabirose wivye mw'ibanki wakoramo wibuke ko naho wabirose wabironkesheje amanyanga wabirose biciye mu manyanga uyo muntu abaye afise inkota iguma icumita naharya ibinoboye naharya imisosi naharya za nyamacoma naharya imirete naharya ibimeze neza naharya kumbura vyari babona akabezi ntumbaze naharya imiki nahaguwe neza naharya imikeke nawe watarumanga ariko mugabo afise inkota icumita mu mutima umubwira ngo wewe nta mahoro kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta mahoro ku munyabyaha Imana yacu nidutabara uyo muntu rero akabaho afise ibimwagiriza mu mutima afise ibimucira urubanza mu mutima mugabo twebwe tutabizi tukabona yuko ari umuntu w'umuhirwe uyu mwanditsi w'iyi migani rero yavuze ngo induma ngirimwe amahoro yemwe mw'abantu sinzi ko yakabwira ikoraniro ry'abantu sinzi ko kumurahisemo kwandika gutyo gusa cyangwa sinzi ko uyu mugani yawuciriye abana biwe sinzi ko yawuciye mu muryango mu nama y'umuryango sinzi ko hari ku munsi mukuru mu muryango sinabizi ntiberekana ngo public ariko yiyadresa ariko abo yabibwiye bose abo yabyandikiye bose natwe turimo uyu mugani uvuze ngo indumange irimwe amahoro iraruta ibinoboye byinshi birimo imitongano Imana yacu nihimbazwe bene data muriko murakurikirana kano kiganiro umutima w'ubugingo sinzi ubuzima murimo wewe sinzi ubuzima urimo sinzi amagaragazo uriko urahura nayo hageze igihe haje izindi nama zikwereka yuko hari ingane wotabagwa zikwereka ibinoboye hashobora kuza izindi nzira zikwereka ibinoboye zikwereka ngo nibaguma ukorera umuntu mu byizigirwa utamwiba udasotora ko uzopfata co wimariye uzopfata curonse kumbure n'umugenzi wawe mu bufise ariko arakubwira ingane wewe amaze kurangura amaproje
kumbure iwabo yaraguze parcela yarubatse, ariko we nawe ugumubumbye na kagashara gatoya kiwawe, none byanze ko hari n'umugambi na mutoya worangura. Uyo mugenzi mubi rero ariwe no kwitinyosha, akaba yaje muri no misi akaba kuraza kujya musonga kubwira ngo ariko wewe ntubona kuri kigugu, erega tuzatora na make make, hajya utora 100 ugatora 1000 ugatora 500, ndakwereka ingene ushobora kubigenza, akakwereka uburyo bwinshi wokoresha bw'amanyanga kugira ngo uronke ibinoboye. Ariko mugabo nawe ubuzima bwawe bw'ukwemera bw'ukwizera bukaba bakubwira ngo ibyo nabyo wemerewe, ahubwo ingero yawe ikubumbe. Mwene data, nagomba kukubwira ngo nubwo wowe uriko wereka ibinoboye, nubwo hari inzira ziriko zizananamo ibisayangana, ubundi yavuze ngo tout ce qui brille n'est pas de l'or, ibisayangana byose ntabwo ari inzahabu, ibice ibibatsi byose ntabwo ziba ari inzahabu. Birashobora guca ibibatsi mugabo atari inzahabu, ugasanga indani hariyo nigonga, ugasanga ni pirate, ugasanga sinzahabu. Wewe ukaba wohemuka, ukaba wogoka, ukaba womena ibanga, wiyumvira ngo urimenye kugira ngo uronke inzahabu kubera ko wabonye ko zibriya, uko wabonye yuko bisayangana. Ariko mugabo waheza kugoka ugatusanga wagokeye ubusa, naho byasayangana bisumbwa na yandumange warumaze kw'imisi. Ako gashahara gatoya uhembwa n'indumange yawe, ariko iyo ukarosa kibereye amahoro naco bitwaye. Sikizi mufise amahoro, hakuronka ibinoboye, hakuronka byinshi mugabo bitarimwe amahoro, hakuronka amasurprise arenga kuri wa mushaha wawe, ariko atamahoro ariyo, hakuronka ibizananye mu nzira zo kunyaga, mu nzira z'ubunyonyezi, mu nzira z'ububeshi, hakuronka izindi nzira zitarimwe amahoro. Naho ubona zimwe ibinoboye, niwashishoza neza ugasanga nta mahoro ariyo, ndakwinginga ngo wumvire ijwi ry'Imana rivuga mu mutima wawe rikubwira ngo mbega ubwaha hantu ko numva umutima utera, ubwo singomba mmenye ibanga, singomba mpemuke. Kuko bugiye umuntu asenga Imana, iyo umuntu akijijwe, iyo umuntu ari mu rugendo ruja mu ijuru, burya arafise ijwi mu mutima rimwongorera ikavuga ati mugabe ibyo bintu naho bigiye munsi byo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, nagomba kugwanga rero mwene data, naho ubayeho mu buzima ubona yuko ari ndumange, ubona umengo nta cipasa, nta kigenda, ntibimeze neza, ariko mugabo nawe bitameze neza ukumva ufise amahoro. Hari ibihe nabayemo ndavyibuka nkiri Zambia, ibyo nari mfise birahomba, ibintu birapararangana, ibintu biraba nabi, ariko mugabo mwumva umutima uratuje. Nibyo nari mfise ibintu, nari mfise frigo imaze 2, nari mfise n'umuzigo mu motike, nabona ko ibintu byari bimeze neza, ibintu byariko biragenda, byariko biraza, nariko ndagerageza kuraba yuko hari utuntu no kwiyungunganyamo nogira gutya na gutya kugira ngo mfundikanye nabo ko ibintu byogenda neza. Nariko ndagerageza kuraba ko notera imbere n'utuntu nakure, nariko icyo umutima ushatse nacihereza, ariko ibintu biri byahindutse byapararanganye. Mugabo kubera yuko nabanzi yuko naho byagiye, naho ibintu byahindutse, nibihe byahindutse, si kubera yuko nahemutse, si kubera yuko nagotse, si kubera yuko namenje nk'amaconco, nibihe bihinduka. Nasabwe ndamageragezwa, n'ingorane zishikira umukristo, nibyandi yavuga ngo nizongera z'umukristo, ko numva ataca mu mutima naba nakoze mvuga ngo nico cabinteye, nabaho numva mfise amahoro. Nkabwa ni mugabo naho byagenze gutya, reka mbumve na bino, sinchemera nk'abandi. Harabona badendekeranya, bakabesha, bagafata amadena hariya na hariya, bashiramo amajambo y'ibinyoma y'ububeshi, uramikina kuzanira ku mugoroba bagacagenda. Ndibuka umuntu umwe twasengana
yari afise iyo ngeso yaragenda kumubona akamubwira ngo narenje kurangura umugabo ngo nciye nterereza 1000 none muragomba ngo ukime ngo ndakikuzanira ku mugoroba ukimuhaye she yabagiye kandi uwo muntu yari umukozi w'Imana kuko yari afise poste kanaka mu bikorwa by'Imana mwishengero nasengana rero kuko ibintu byahindutse byabaye nabi ugasanga umuntu nyine nta kundi agomba cyashira mu ngiro bya bindi bavuga ngo utabeshe nasumira umwana ko ibintu byaparanganye reka ndondere ingene ni depana ndondere ingene nanje no sopinga no nk'inyishu ya bino bibazo ndimwo mugabo navuga ni jewe reka nawujyaga nshiramwo nimba nkubitike bitike nimba nkena ninkene ariko mugabo sincanja mu by'amanyanga sincanja mu by'ububeshi nzogibike njyame kare ariko mugabo nzigama amahoro yo mu mutima kuko ninaheranira umuntu biciye mu bujyajya biciye mu kumubesha ngamubeshe ngo ndakuzanira mugabo sinda namubwira ati yamara byangoye igituma ntazanye ni kubera ko byangoye uko hari igihe usanga kumbura umuntu byamugoye ariko akisigwa ati yamara byangoye byagenze ukuntu none rero untungo mburane ndi mu bihe bigoye byangoye urumva uratandukanye na wa wundi abikora kugira ngo wewe yidepane mugabo asanzwe azi neza ko ayo mahata yafise naho yamuhaye ntafise ayo yakura ngo kugira ngo arabe yuko durenga Imana yacu nidutabara ico gerende bukayuko amahoro cyambere ikintu kidasanzwe ufise amahoro wahora uryama ku matera ibintu bigahinduka bikaba ngomba kuryama ku kirago uraryama ku kirago ugasinzira ukavuga ngo ntaco sikizima ikirago mugabo akabatanduru ziriko sikizima ikirago mugabo akabatanduru zihetse inyuma naho ndi ibidakaranje naho rangi bikaraje naho rangi binoboye nato sikizima mugabo ndabiri atamu nazinduka kunyishuza ndabiri atamuntu abinukira bingayira naho bavuze ngo njya y'umugayije umugabo Imana tubidutabara amahoro rero aruta amaronko Imana yacu nihimbazwe nagomba rero ngo imbere ko turangiza wisuzume urabe mbega muri kino gihe mu buzima ubayemwo mbega nawe amahoro aruta amaronko amahoro aruta amajana amahoro aruta amahonda amahoro mbega urumva yuko muri wewe uyaha ikibanza cyane ubwo ni warugeze igihe uhitamo amaronko azokubuza amahoro ahubwo wari kugumya amahoro ugaheba amaronko kugira ngo wibere ufise amahoro Imana yacu nidutabara sinzi ubuzima umaze iminsi ucamwo birashoboka ko mu bagenzi bawe hari ibiriko birakubuza amahoro birashoboka ko mu bagenzi mugendana mwambana mwirigwana mwarukanye mwakuranye mungana ugasanga hari ibintu by'amaronko biriko biraza bigomba kukunyaga ya mahoro ayo maronko agomba kukunyaga amahoro iri jambo niwe wariziye ngo wirinde wiyubare uzibukire amaronko yotuma uba udafise amahoro utuma uba udafise amaronko ariko ube ufise amahoro Imana yacu nishimwe hakuba udafise amahoro woba udafise amahera hakuba udafise amahoro woba udafise amaronko hakuba udafise amahoro woba udafise itunga Imana yacu nihimbazwe kuko muri ayo mahoro urajya bike ukaryama kare urajya bike bikakubumba urajya bike ugatagata Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cyuno munsi none rero nuko umwanditsi w'imigani yatubwiye ngo indumange irimwo amahoro iruta ibinoboye birimwo imitongano ibyo bike byiza ufise byawe bitarimwo amanyanga bitarimwo amafuti nugume kuri ibyo nyene kufise amahoro wamenye avuze ngo amahoro yesama arutayo narinzi uniravuze ngo amahoro ameze nk'uruzi kufise amahoro n'amaronko uzoyaronka kufise amahoro mu yandi majambo n'amahero uzoyaronka
ariko niwagira amahera udafise amahoro, ayo mahera azogufasha kuronka amahoro. Ariko ufise amahoro udafise amahera, amahoro yogushikana neza ku mahera. Amahoro yo gushikana ku mahera, ariko amahera niyo gushikana ku mahoro nimba ayo mahera arimo imitongano, arimo imidurumbano, arimo injyane, arimo ijwi ryo mu mutima ricumita rikubwira ngo naho wandose jewe amafaranga ariko wayandose biciye mu bumaraya. Abasambana ku rwego nova ngo ni babigize umwuga, harabuze ngo bafise n'impangu mu makarati yateye imbere, ariko mugabo mukurikiye basanga nta mahoro afise. Nahasambana akaronka amahera, nahasambana akaronka amaetaje, ariko nta mahoro afise amaronko, ariko ayo maronko ntiyigeze amuha amahoro. Turaza abantu batari bake bagiye bihana barageze ku rwego kuronka ibintu vyinshi ariko bitabahaye amahoro, kuko inzira baba barabironsemo zaba ari inzira zirimo imitongano. Imana yacu nihimbazwe. None rero nutakaza amahoro kubw'amaronko mwene data, nutakaza amahoro kubw'ibisayangana inyuma gusa uboneka umengo ni inzahabu, ariko bishoboka ko imbere wosanga atari inzahabu. Nutakaza amahoro, gumana amahoro ava ku Mana. Guma wirinda ikintu cyose cyo kubuza amahoro. Guma wirinda inyosha mbi zokwasha ngo zikujane mu migabo n'imigambi mitongano kubuza amahoro. Imana yacu nihimbazwe. Reka kwicira inzira, reka kwironderera gutabagwa guhaga gutwara amahoro. Zigama amahoro. Ndasomye ijambo ry'Imana naryo rivuga hano mu Isezerano Rishasha, havuga ngo Yesu niwe mahoro yacu. Imana yacu nihimbazwe. Utakaje amahoro ubutakaje Yesu. Utakaje amahoro ubutakaje Imana mu bugingo bwawe. Udafise Imana nta mahoro wogira. Udafise amahoro nta Mana wogira muri wewe, kuko ahantu hari Imana hari amahoro. Imana yacu nihimbazwe bene data. None rero sinzi ibintu mazemo iminsi biriko birakunyaga amahoro, sinzi ibintu mazemo iminsi biriko biragutwara amahoro, sinzi ibintu mazemo iminsi biriko birakubuza amahoro, sinzi inzira zibonekanamo ibisayangana, sinzi ko ari ya migwi y'abasataniste imaze iminsi kurondera ngo ngwino ndakwereke, tugenda hariya ku kiyaga gusa tugira ukunuku, canke tugenda hariya mu kaburi tugira ukunuku, hanyuma ibintu bica bicamo ucuronka amafaranga. Tugende kwa naka n'umupfumu cyangwa se n'umukonikore ntumbaze, aguha agati gusa ukamija ku bidandazwa byawe, ibintu byawe bigasha bigenda neza. Sinzi ko hari inama zimeze gutyo umaze iminsi uri kuraronka, ariko mugabo zitumbereye kuguha amaronko agutwara amahoro. Izo nama ugasanga ni inama zitumbereye kuguha amahera akwaka amahoro. Ugasanga izo nama ni inama zikwereka n'ibyo ibinoboye, ariko birimo ibitongano bihaga bigukura no kuri ya ndumange yawe wahora urya ukaryama ugasinzira wibereye amahoro. Imana yacu nihimbazwe. Ntubabazwe no kutaratunga, ariko nimba ufise amahoro, ufise amahoro, jyabike uryame kare, rondera uko ushoboye, nubumbe n'urugero ugezeko. Reka gutwarwa n'umunongo banaka twarukanye bageze mu bana bangahe kandi biga hanze, mugabo je nta numwe yiga hanze. Reka gutwarwa n'amaronko ngo banaka narabasumbye ubwenge mu ishuri, none bafise akazi, bafise n'imodoka y'akazi, bafise n'izo muhira ziwabo, ariko jewe nta kintu na kimwe kiracamo. Reka gutwarwa n'ibyo. Gumana amahoro yawe, hanyuma ugende uko inkomezi zawe zingana, ugume kuri urwo rugero ufise, kuko urwo rugero uriko ko ruri kumwe n'amahoro, kandi Yesu Kristo ariwe mahoro yacu. Nukuvuga urwo rugero ruri kumwe n'amahoro ruzogushikana ku rundi rugero rw'ubwiza gusumba ubwo urimwo, ruzovugeza ku rundi rugero rusumba urwo rugero uriko, kuko hamwe n'amahoro byose bizoshoboka. Ariko byose bitarimwe amahoro nta na kimwe gishoboka. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno musi, none nano majambo numuhigwe umuntu yumvise ijambo hanyuma karaba ati mbega nanje ibi bintu byariko bigomba kunjana mu bisayangana, ibi bintu zinyosha mbi,
izi nzira ariko ndabona umengo zoca no mugabo ntaguma numva ijwi rya mwemere marindira ati yambara ibi bintu bireke naho yo bari n'umugenzi wawe ariko ukabona n'ubugenzi butaguha amahoro byiza urabuheba ariko ukagumya amahoro hakugumana n'uwitwa umugenzi ariko utaronka amahoro iyo muri kumwe nukuvuga ubugenzi butarimwe amahoro bwotuma buhagarara hakabandanya amahoro kuko ni habandanya ubugenzi butarimwe amahoro azokuramo akarenge hasigare bwa bugenzi butarimwe amahoro ubugenzi butarimwe amahoro nukuvuga ahubwo buhinduka ubwasi buhinduka ingyare buhinduka induru Imana yacu nihimbazwe binetata none rero nuko sinzi muri ino misi ibyo biriko birakubuza amahoro sinzi ibyo biriko biragomba kugupapura amahoro ngo bikwaka amahoro wahawe n'agakiza sinzi ibigomba kukunyaga ngo bigukure ko amahoro yawe ariko nagomba ngo ube muri no mugwi w'abahigwe iyo bumvise yuko babaye abatsindwa bashaka ngo Mana ndaciye bugufi nungwize ko imbabazi nsanze ndari ibintu biriko biranyaga amahoro muri no misi maze imisi atamahoro mfise maze imisi numva ndi mwirinde maze imisi numva ndi mungabanye maze imisi atamahoro mfise ariko ibyambujije amahoro nabimenye nibi none ngwiza ko imbabazi ndabanguranije ibyambuza amahoro ndabitaye nk'akanuka nanje misemo gusubira kugumbira amahoro kugira ngo nibere mufise amahoro aba bantu n'abahigwe kuko baca baronka amahoro mu mutima bagaca babaho batuje bafise amahoro baba bafise Imana no kuvuga byose birashoboka nibirenge ibyo bareko bipfuza bazobishika ko Imana yacu nihimbazwe kuko bafise amahoro aba bantu n'abahigwe ariko n'umuhombe umuntu bamubwira ngo yewe izi nzira zo kuja mu bapfumu urondera amareba kugira ngo business yawe igende neza izi nzira nta mahoro ariyo vayo yewe ubu busuma ubu kuntu usigaye wiba mu mazu y'abandi mwibarabara mu miduga mu masoko yewe ahantu ibi bintu bizogukorako ibi bintu bizokuzanira karambaraye hanyuma yo murongo reka shareka urazi imyaka ndabimazemo ko ataco ndaba nene nogira gute nobaho gute nemere ngo umuko nyene uyu muntu n'umuhombe kuko kubandanya baho mu buzima butarimwe amahoro bizohitana n'ubuzima bwiwe bizohitana n'ubugingo bwiwe ariko yikosoye Imana ikimuhangaza igacimuha amahoro n'ibindi byose bigaca bikunda na bya bindi byinshi yari yipfuza agaca abona kubishika ko Imana yacu nihimbazwe n'amajambo rero ndarinda kuzaniye amahoro aruta amaronko amahoro aruta amahera amahoro aruta itunga amahoro aruta ibyiza byose bindi bibaho byo mu isi ata amahoro ibindi byose umuntu ariko araharanira n'ubusa gusa nagomba ngo uharanire amahoro uharanire kugumana amahoro uharanire kubana n'abandi mu mahoro uharanire kugiranira amahoro n'abantu bose kuko udafise amahoro nawe afise akaga gakomeye ku bugingo bwiwe ariko ufise amahoro n'umuhirwe mu bwami bw'Imana Imana yacu nihimbazwe n'amajambo mwese abayumvise Imana nyina amahoro ishishikare kubaha umugisha dusenga Imana tuzosubira mu kiganiro umutima w'ubugingo c'ubutaha mwami Yesu turagushimiye cyane kubwana majambo twumvise atubwiye yuko amahoro aruta amahonda amahoro aruta amaronko amahoro aruta amafaranga hakumuntu atakaza amahoro yotakaza amafaranga hakumuntu yotakaza ewe uhoraho amahoro yotuma atakaza imodoka hakumuntu atakaza amahoro Mana tubyumvise hakumuntu atakaza amahoro yotuma atakaza permis de conduire hakumuntu atakaza amahoro yotuma atakaza impapuro z'urupangu hakumuntu atakaza amahoro yotuma atakaza diplome mugabo akagira amahoro kuko amahoro amuronsi ibyo kijya kintu cyose yabuze yahisemo guheba ayo mahoro amuha kijya kintu yari guhabwa na biriya bintu Imana yacu igashishikara guhimbaza none rero turagushimiye nushishikara rero ukomeze ijambo mu baryumvise kugira ngo babeho baharanira kugiranira amahoro n'abantu bose umuntu wese aharanire kuba hafise amahoro kuko amahoro azomushikana no kubindi byose yipfuza ariko niyagira ibindi byose yipfuza adafise amahoro n'ibyo yari afite byose bizosamuka urakoze kuri Imana ibyo ugomba byose bishishikare gukoreka ku bantu bose bumvise n'amajambo mu izina ryawe ugera ku Yesu Kristo amen.